Barcelona ko kandi kugeza muri kano kanya ngo abarongozi bino equipe ya Barcelona duhere kuitwa Joao Laporta ngo karagereza gusubana ashobora kuba anasuzuma ibijanye no kuburyo byo kugira ngo ashobore kuba araba yuko ashobora kuba yandikisha uitwa Williams ashobora kuba anakinira ino equipe ya FC Barcelona. Ni kibazo novuga ngo gikomeye cyane kuno munsi bashobora kuba ariko bararaba ese kuno munsi ko twanabonye uko uitwa ndavuga ngo no mukino uvuga ngo witwa Williams nawe ariko arifuza ko ashobora kuba naza muri no kipe wanashaka witwa Williams wewe ubwiwe ngo karagerageza kuba naho kama kipe atandukanye za Arsenal za Manchester City za Chelsea uwitwa Williams wewe arifuza kuja muri no kipe ya FC Barcelona. Mbeko no munsi tuvuge ngo Williams byaza ko bikunda ko ashaka kwinjira muri Barcelona bwana Houston iza rya Williams muri FC Barcelona banumva yuko riroroshe gusumba uko ukumva ko rigumye gushe gusumba ko ukumva ko rigumye kuko ubwa mbere na mbere n'umukinyi ubwiwe arifuza we kuza mu mugwa wa FC Barcelona mu gihe ico umugwa wa FC Barcelona cyose wo musaba ari ready kugikora mbanumva ko vyoroshe kubera kica gisigara ni hehe no kuza bakariya cross liberatoire uno mukinyi asanzwe ariko kuko nivyo birumvikana ko ari imigwi myinshi kirana muronda nkuko twanabivuze ejo ku munsi wejo ariko kandi Williams we yashowe no kuba anabwira aba amuhagarariye we ndavuga baja ati bisabwa yuko mwumviriza undi mugwi wose uza kuba utanga ubusabe bwanje mu gihe FC Barcelona yananiwe ariko nimba FC Barcelona itarananirwa bemubihojeje kandi kinacho kigeretswe ko nuko umuyobozi wa FC Barcelona ari we ntuzeye Joao Laporta we ubwiwe abamaze kuba navuga ati turagiye kuba dushira imbere cyane dossier ya Williams gusumba uko twari dusize imbere dossier z'abano ba Luis Diaz ndetse na ba Marcus Rashford uno musi dossier ariko Williams nigiye kuba iza imbere na mbere babagiye no kuba manza gukora operation ya dossier ya Williams gusumba dossier bano ba Marcus Rashford na ba Luis Diaz. Mbanumva rero isinya rya Williams mu mugwa wa FC Barcelona mbanumva yuko muri kano kanya tugeze ko riza kuba ryoroshe cyane gusumba uko twavyumva kare bwanje aho ibya niko bigeze na bano basore bandi nuko abantu bomenya ko bimeze kuno gukurikira nuko ikintu cyambere FC Barcelona wahuye naco kuri Luis Diaz nuko Liverpool yarase kuganira nabo kukijanye no kugabanya igiciro ciwe cya cross liberatoire yiwe hanyuma ku musore twa Marcus Rashford we ntiyarimo bakinyi equipe twa FC Barcelona yabona nka projet sportif yayo abo bamona nka wa mukinyi n'ubundi yifuza bikomeye cyane mu rurimi rw'igifaransa niho nabonye bavuga ngo very désespérément umutima wose nico kintu ushaka yifuza kuba muri equipe yitwa FC Barcelona ariko muri projet sportif za equipe ya Barcelona umusore yitwa Marcus Rashford ntiyarimo hanyuma Williams nawe afise clause no kandi iri fixe no kuvuga atabindi bintu byo ku ruhande birimo nimba ari miliyoni 67 ni 67 nimba ari 62 nyene yumvikana ko afise clause iri fixe kandi no kuruta bano bandi bakinyi bose bizi equipe uretse gusa Marcus Rashford boshaka kuronka kuri make mugabo nakivuza atari mu projet sportif za equipe yande FC Barcelona hanyuma ubu niko harimo ako kantu ka favoritisme niwe mukinyi mwiza ari muri aba batatu uretse ko gusa bamwankira kakano nyene ko kusuzugurwa ahandi ho umugabo yitwa Hansi yarembeje ngo nimumuzane kugira ngo adusinyire hanyuma Jenzo menye ukuntu ndamukinisha n'umukinyi mwiza naje nifuza gusinyisha Lamine Yamal aravuga ngo munzane ndabereka ico nikorera bakavuga ngo Alejandro Balde akavuga ati uwo n'umugenzi wanje Fermin Lopez no kuvuga ambiance muri equipe iraza kubera ko injiyemo umukinyi yitwa nde Williams kandi ni mutunza aba bana baba Lamine Yamal ikintu cyambere kina nabo ni santima zabo ni muri president Joao Laporta ikintu cyambere kina na Lamine Yamal ni santima za Lamine Yamal ubwo rero uretse twakutuntu two kwitoza ubunyoni nimba Joao Laporta yifuza projet ikomeye kandi imeze neza muri Barcelona n'ubundi yarishingiye kwande ko Williams kuruta abandi bakinyi bose bariko barondegwa nande na FC Barcelona niyo mpamvu deal yuno musore ni deal ya mbere yoroshe nkuko Theo yakivuze
ya mbere yoroshe. ariko kandi bigaragara ko umengo uwitwa Nico Williams niwe karifuza kuja kwa Barcelona mu gihe uburongozi nabwo umengo biva no kuba basuzuguye umengo ntibariko barabibona neza. hari ukuntu nk'umwana uzoraba utwana abana batonya agusabe nk'ikintu cyo kimwiba hanyuma ucusubira umuhuti eto kuzona kiya nyine kakikungumura gati siwo giteba kagishaka abagomba kurinda brand abagomba kugwereka nyine yuko naho kimaye sikuvuga ngo akibuze yopfa oya no kwikubita mugaba kina bati ngayo ca gisubiza inyuma no kuvuga uramera nkuko unyongera urabana kajisho hari ivuga ngo mugiye usubira inyuma mugiye usubira inyuma noza kusubira kumubwira ngo subira impege gute umve ni nkuko nyene no kuvuga Barcelona baripfuza Nico Williams mugabo ntibashobora kuvyerekana ku mugaragaro ko bamwipfuza canke ko bari desespere no kumugira kuko bari bamaze gufata decision kutamwirukako nico kiriko kirakoko ariko mugabo inkuru ziza ku bakozi ba Barcelona nuko ari president wa Joan Laporta ntiyaciye avuga ngo tumureke Nico Williams nkuko tunabikesha wanashima na Fabrizio Romano inyuma y'ibi bitandukanye twavuze kuri Luis Diaz ndetse na Marcus Rashford akakanya bamaze kushiraho priority umusore yitwa Nico Williams ko bamukinye bagira bageze kusinyisha imbere y'abakinyi bose ndetse na Joan Laporta yamaze gutanga ego yiwe yuko ari kuja kurondera umusore yitwa Nico Williams ariko n'inkene dufatanye na tuno tuntu baravuga witwa Luis Diaz baravuga Nico Williams baravuga kandi nakine kwifatanya n'witwa Rafael yawo nanabonye muri equipe yande yasemira kuko no munsi nivuga ngo tugomba tuze kuba tuyifatanya hariya ndake dufatanye kino kintu Nico Williams equipe ya Barcelona ikiragerageza uburyo bwose irabikoresha kwikira musinya husho kuko no munsi mugiye babona murose wanashaka cyo kino ciza uko ku ruhande ufise witwa Ramire urundi ugafukita Nico Williams kwaje kugira na nimero 10 nka Rafinha ukagira umusatizi mwiza yori equipe nziza ariko no munsi ndakeneye kano kana uno munsi kroze beratwara ya witwa Nico Williams ni miliyoni 60 z'amayero hariya Barcelona shaka kuzina tanga wanashaka ariko hari kindi kibazo nshaje equipe ya Mirazi kiravuga ngo nimba mwipfuzo witwa Rafael yawo dubu witwa nde witwa Ronaldo Rojo aze muri equipe hama namwe tubaye witwa Rafael yawo muri equipe witwa Luis Diaz nawe muri Liverpool n'abacarindiriye witwa Marcus Rashford uno munsi ndakeneye kano kana eske muri equipe ya FC Barcelona muri bano bakinyi bose ko turavuga nimba Barcelona ikirakenera Nico Williams nimba ikira twufise ikenera Rafael yawo nimba twitwa Marcus Rashford nimba ari Luis Diaz uno munsi Barcelona umusatirizi yo birose mwiza muri bano basatirizi ko ari bane bashobora kuba bahana umusaruro mwiza iyo bari umusatirizi uwaye ku bwanyu hamwe na Barcelona kirashaka kugwanira ibikombe bitandukanye tukagwana na Barcelona kagwana gutwara Champions League yo ari equipe yahe bwana Houston ubwa mbere kuri no mugwi wa FC Barcelona urabajije ikibazo ati kuza gukaba umukinyi Ronaldo Araujo na Rafael yawo uba wumva ko ari ikintu cize mu FC Barcelona wobukoze ikintu cyo numva ko no cako bwa mbere nivyo FC Barcelona barakeneye mu winga cyane kuko tugarutse ku ruhande rw'inyuma FC Barcelona nta kibazo gifise inyuma nta ngorane gifise inyuma uretse yuko abakinyi uno munsi muri FC Barcelona ni benshi uno munsi urafise Nico Martinez urafise Pau Kubarsi urafise Andres Christensen yanagarutse kandi nubwo yagarutse kenshi twakunze kuba tuko turabona abakinyi iyo bagarutse bavuye mu mvune batazana gwa rugero rwiza uno munsi bitandukanye no kuri Andres Christensen urugero twavuga ati ngo gwarasubiye inyuma cyane kuri Christensen kandi byaramworoheye cyane kugaruka neza tongere tuze kandi barafise Eric Garcia ari ngaho uno munsi FC Barcelona irafise abakinyi binyuma bagera kuri 5 muri axe niyo ndiko ndagaruka bivuze gute rero kumva ko rekura umukinyi nka Ronaldo Araujo mu gihe uzanye Rafael yawo sinovyita ko ari bibi cyane ariko byo bavyiza mu gihe bitakunze kuronka Nico Williams bitakunze kuronka Luis Diaz bitakunze kuronka Marcus Rashford mu gihe byanananya aho hose ariko no munsi uracafise amahigo yo gusinyisha umukinyi Nico Williams kandi ni menshi cyane gusumba rikuranyumva ariko kandi nubwo Nico Williams vyopfa uracasiganye kandi ani mahigo yo kuza gasinyisha Luis Diaz nubwo vyopfa uracafise kandi amahigo yo kusinyisha Marcus Rashford bivuze gute rero muri abo bose batatu
sinumva ko vyokunda ko bose diri zabo bakinyi bose bagira kuri batatu babawinga ko zofa kugira ngo ugire kuronka amahitamo yo kuzana Rafael yawe no ico simbona ko cokunda kuri FC Barcelona mba numva rero sinumva ko hoza guhomba kuzukare kuri umuki ego nivyo ufise abakinyi benshi binyuma nabadondaguye bashika kuri batanu bose hariya FC Barcelona ariko kandi kuhomba Ronald Araujo mu gihe uzo bugisigaranye ba Inigo ba Kubarsi ba Christensen ba Eric Garcia ko cyo bari kintu cy'uruhombo cyane ariko muhombe mu gihe wumvise yuko ntandi mahitamo usigaranye no kuzana Rafael yawe ariko cyafise amahitamo yo kuzana Marcus Rashford uracafise yo kuzana Nico Williams niye mpamvu yotumuza kwihombesha Ronald Araujo ngo ugiye kuzana Rafael yawe sindayibona hari ku kijanye n'iki kintu cyo guhitamwo burya ni kintu kigoye kuri Barcelona ku mpamvu zikurikira mugabo akanya novuga yuko gisa nikiko kiratura inzira canke kimaze kuboneka neza ico Barcelona yohitamo ubwa mbere na mbere iyo tuje kuri projet sportif mw'abantu turabira ku mpande zose mere kuri Rafael yawe koko Barcelona aka kanya bariteguye gutakaza Ronald Araujo kugira ngo basinyishe Leao ubwa mbere na mbere Rafael yawe bamukuyemwo kubera iki erega Leao kano kanya ntari no mu bakinyi batatu equipe yitwa FC Barcelona yifuza gusinyisha cyane oya agiye kuba nava kubera yuko bagiye kuba bumva yuko gusinyisha Luis Diaz bigiye kuba vyoroha ndetse no kuzana Nico Williams ubundi naho Dieter Hansi Flick ndibuka mu misi ya bivugwa ngo FC Barcelona bivuze ko bikenewe ko barondera umuwinga mwiza ca ku Rwanda rwa 11 yaravuga ati hako munzani ya Luis Diaz mba numva mwo hitamwo umukinyi Rafael yao canke uno mukinyi wa Atalanta nuzeya witwa Rukumana Ademona Rukumana kubera iki rero impamvu Barcelona Hansi Flick bafashe ingingo yo kumanza kwihoza Leao bafatiye ku kintu kimwe kivuga ngo Rafael yao ntafise ibiharuro bihagumye canke vya biharuro bihoraho n'umusore gukina match iteye ubwo bukavuga uti no mukinyi ntasanzwe ariko mugabe ejo hirya yejo uwundi munsi ugasanga no wa mukinyi abere kuja ku gatebe kwande kwa AC Milan ni kuvuga nti yama kuri gwa rugero rwiwe rwiza baravuga ngo nimba tubona Leao yigumira hariya reka twimvire kurinde kuri Luis Diaz ariko kuri Leao nkimuriko ikindi kintu gica kigomba kumukuramo nuko ubwa mbere muri Barcelona bafashe ingo Ronald Araujo ari umukinya kwikuguma hehe muri equipe kuruta nande na Christensen w'imyaka 28 Hansi Flick yari yahisemo Christensen avuga ngo ubu niwe mukinyi kurande gwanje no gumana nisonze na cyane cyane ukuntu ari wa mukinyi w'umupolivarasha gukina komande zitandukanye ikigira kabiri kandi akabana wa mukinyi ashobora kumetriza neza equipe yitwa FC Barcelona irimo kurushande kuruta Ronald Araujo ariko mugabo no mugabo yitwa Deco aravuga ngo oya nisunze projet sportif za equipe ndabona yuko twagumana ni Ronald Araujo niya nahava ashaka kutuviramwo nako kuhava aguzwa amafaranga menshi kandi aracari muto ku myaka 25 ibi rero bica bibiri mu kantu gatangiriza jyande rya Leao muri equipe yitwa nde FC Barcelona na cyane ko na equipe yitwa AC bitegezwa kumusaba ko amafaranga nubwo atoba menshi nkayo bari basavye mbere ariko muga miliyoni zirenga 60 zirahaba kwa Luis Diaz naho Luis Diaz n'umukinyi nivyo mwiza ariko mugabo so wamukinyi ashobora kumara urukino inkino zose muri Liverpool niga ko wanashima mara match muri Liverpool kuko keshi bamusubiza nande na Kodigakpo Liverpool yoyo nta kibazo kinini yo bifise kuguhomba Luis Diaz kuruta uko bamugurisha amafaranga agera ku miliyoni 70 kutaganira na Barcelona kuba Luis Diaz nivyo nawe nyine atari wa mukinyi twavuga ngo aracari muto ku buryo azofasha Barcelona imyaka myinshi ibiri mu bintu bimutangira ariko mugabo yarafise akahe karusho imbere yande ya Nico Luis Diaz si wa mukinyi yoza gutera pression nini kuri Barcelona ngo name mu kibuga mu gihe Barcelona bazi neza yuko ico kibanza rimwe na rimwe Rafina kenera kugikiniramo bitandukanye na Nico Williams nimba ndakuzanye muri Barcelona ndabizi neza kutegerezwa kwama mu kibuga kuri nimero 11 hamwe vyahora bisabwa ko Rafina aza gukina bisigura ngo nimba
Nico Williams yinjiye mu kibuga, yinjiye muri Barcelona, wa Rafael Diaz Berori yakunze kuhicomeka ahicisha, atigezwa kurondera urundi ruhande arondera gucamwo. Nubwo biriko biravuga ko Nico Williams ashobora kugerageza kwiga guca hagati mu kibuga gaca nko kuri nimero 9, ariko mugabo biragoye ko Nico Vyukuri uzoza kumukinisha umwizera ngo wowe uje gukina nimero 9. Ariko kuno munsi uravye witwa Nico Williams ukazana na witwa ndavuga Luis Diaz, akana umuntu mubona muno munsi nuko Luis Diaz nawe ashaka gukina ni nimero 11 akagukinira na nimero 9. Nivyo arabifatanya mu bitandukanye. Nico Williams nawe amenyere kuri nimero 11 ariyo poste yino no kwa Bilbao nandi hatandukanye n'abakinyi babirumva ko bafitani hano baba batandukaniye. Ya urabona ukuntu Nico akina ni wa mukinyi iyo ariko arakina guma muri cya kibanza ciwe kujya kwa Vinicius Junior, sivyo cyane. Rafinha nawe ukuntu yakina izo nimero yazikina nk'utazikina gute. Ni wa mukinyi ahareka hakaba ahantu hameze nk'ahigenga atamukinya hari kuri kijya kibanza, ku buryo umudefenseur ahari kuri ico kibanza kuri nimero 2 abameze nk'aho atamukinyi n'umwe afashe. Rimwe na rimwe Barcelona bagaca bafata nka Kagave bakakabwira bati wewe ni uza kuzuragenda kuhaca canke Daniel Umone uza kumera nk'uwaca, mugabo ukabona yuko nubwo ariko arakina hari atari ariko arakina aza kugaruka. Ico rero Rafinha yaca akora cari giki? Rafinha yacaba nk'umukinnyi ameze nka surprise kuri contre attaque. Ni ukuvuga ni wa mukinnyi aranyaruka agacamera nk'uwinjiyeyo, wa mu defenseur atarazi yuko banafatanye, agaceca muri cya kibanza aramenya Marca akaba yamubonye yuko yicomoye agacisha y'umupira, aba defense bose basamaye batibaza yuko ari umukinnyi n'umwe ari nyuma yabo. Rafinha agaca yinjira atsinda ibitsindo vyoroshe. Ugenda ndabira igihe cyose Rafinha yatsinze ibitsindo bishika kuri 2 cyangwa 3. Ni cyagiye kuri nimero 11 byaba bisa nkaho muri Barcelona tamukinyi bahafise kuri iyo nimero. Rero niyo mpamvu izajyana Nico Williams risa nirigora gatonya Rafinha kuruta izajyande rya Luis Diaz. Ikigira kabiri nimba Nico aje gashobora kwiyadapta kuri izo nimero 9 canke Rafinha akashobora kwiyadapta, byumvikana ko biza kuba bipfunyije Lewandowski nande no musore yitwa Ferran Torres yeriko arazana we yerekana yuko mu gihe asubiriye umukinyi mwiza canke wanashima rimwe na rimwe ariko rakina umukinyi mwiza arize kazoza muri equipe ya FC Barcelona. Ibi nivyo FC Barcelona gucikorera kwishira inde Nico Williams nako uno Luis Diaz imbere ya Nico Williams kuri projet sportif. Hanyuma ikindi naco gice gikora ndi kuvuga aho Rafael wona amaze kumwerimina nibaza ko mwavyumvise. Rafael yawo hasigaye kandida zibirizi uwitwa Nico Williams n'uwitwa nde n'uwitwa Rafael Diaz nako na Luis Diaz na Luis Diaz, ariko kandi n'uwitwa Rashford nawe biravugwa ko nayo nashobora kuba yose. Rashford ujya no mukinyi ari ngaho nyene uko nyene ararindiriye kugira ngo izisaga nizanka aca amahitamo yandi nawe yisangemwe mugihe abona abandi ko vyashiko ko biranga. We wararindiriye ntanavugwa ntanakenero no kuvugwa, ahubwo gusa ikintu kimwe aguma aho nyene avuga ngo Barcelona ndabakeneye, ameze nkuno musore yitwa w'umunya Croatia ni Pulisic, Ivan Perisic Ivan Perisic bameze kuno nyene bameze cyo kimwe. N'abakinyi bashobora kuza nk'andi mahitamo mu gihe Barcelona bavuga ngo turakeneye gahunda za kwiyongera ko nk'akarusho canke turakeneye aba balance reka twironderera uwundi. No kuvuga abakinyi badatera pression ngo tuje kurondera ikibanza muri equipe, ahubwo baza bavuga ngo nimwakenera umusubirizi ndahari. Niko bameze bano, niyo mpamvu ntirirwa ndanabagarukana. Sigaranya abakandida babiri witwa Nico Williams na Luis Diaz. Ikice gikora aho nari muri projet sportif, ariko mugabo haracaza ya projet nayo y'umubano mu bakinyi. Iyo projet nayo Luis Diaz ntazwi. Nta ambiance niteze ko Luis Diaz azana muri Barcelona kuruta ambiance yuzanwa nande no musitwa Nico Williams. Lamine Yamal avuga ngo Nico Williams yoza ese petit frère wanje yoza canke grand frère wanje yoza Nico. Fermin Lopez akavuga ngo umupeti ni wiwacu. Abanya-Espagne bose ubu peti ni wacu, kandi turazi ko Barcelona yubakiye kuri projet Espanyol. Turabizi kuva na kera Barcelona yubakiye kuri projet Espanyol. Rero ku ruhande rwanje yabari ari nico no hanura Barcelona no bahanura kuzana Luis Diaz kurutu nako no bahanura kuzana no musore yitwa Nico Williams kurutu ko bozana Luis Diaz nisunze projet sportif ya kazoza ka equipe nkisunga kandi nikijanye n'umubano hagati muri squad yabo.
amahitamo yo guhitamwo Nico Williams jemba naje kubwanje mbabona ko ari meza cyane mbabona ko ari meza gusumba uko boza bagahitamwo Luis Diaz nivyo Luis Diaz nawe nyene uzosanga arafise za kati zo gukina nk'umupolivara ahashobora no guca no kubiharo 9 hariya mu gihe kandi tumaze kuba tunabona ko nimero 9 ya FC Barcelona biragoye ko tuzoyibona cyane mu mwaka uza cyane nibwo byoshika tukayibona nizere ko twobona uruhara rwa Ferran Torres gusumba ko twobona rwa Robert Lewandowski no musi yashaje so mukinyi uvuga ati wo kwitega ko bya bitsindo vyinshi bya bitsindo 40 nko twabibonya bitsinda muri no mwaka biragoye cyane kuko Robert Lewandowski nivyo ino saison ya 2025 2024 yayitanguye neza ariko aza kwiherezaho bigaragaza yuko umugabo umutama ingufu zarangiye ubushobozi bwaheze bivanye n'ubukuzi bwiwe bigoye ko tuzobona fitness ya Robert Lewandowski muri 2025-2026 bivuze gute rero FC Barcelona kibure yari kene mu numero 9 ariko biragoye ko bomuzana mu gihe Robert Lewandowski afite amasezerano y'umwaka umwe mu mugwa FC Barcelona mba numva reko FC Barcelona FC amahitamo kuzana umukinyi afise polyvalence yoshobora gukina nimero ashobora gukina nk'umuwinga kongera kagaruka gakina nk'umustriker uno musi turabona ivyo biharo bigera kuri 2 bishobowe nabona bakinyi bagera kuri 2 cyane je ino karite cyane mbana kuri Marcus Rashford buri gato kuri Luis Diaz ariko kuri Nico Williams biragoye ko mushobora kumona akaza gakina nka nimero 9 banumva rero guhitamo kwa Nico Williams nibwo adashoboye kuza gakina izo poste zigera kuri 2 kanagerageza nico kintu ciza nivyo azogufasha ku biharo 11 gusa ku nimero 11 gusa ariko kandi mu gihe usanzwe ufise nka Rafael Diaz asanzwe amenyera ibyo bwo gutsinda wongera ukagaruka ukamukinisha nimero 10 twamumenyere hali muri za Leeds United nizo yanakina uno munsi muri FC Barcelona vyomwohera cyane gukina nka nimero 10 kandi mu gihe Ferran Torres bitashoboye neza ko ashobora kuza gakora vyiza nk'ivyo wari umutuze ko inyuma ya Robert Lewandowski ushobora no kwahengeka uwo mukinyi ndavuga Dani Olmo agakina nk'umufone ndetse na Rafael Diaz akaza kanahagerageza kakina mu gihe ya nimero 11 uhafise umukinyi yizewe cyane azotanga vyiza gusumba Nico Williams nuko kabisa binameza ariko kandi tumirega amategato cyane hama dushire tubona bandanya nuvuga ngo no mukino kigana nuvuga ngo cacu cyo kuri uno munsi makuru atari make mubane mukubita muri bandi mushye mu commentaire zanyu dushiye kuba tugitoza ko tunazisoma nta kibazo na kimwe dushobora kuba turi hano kubera mwebwe nuvuga ngo mutari ntabwo natwe twoshaka kuba tuhaba maya ngo twe gusa tumira amatama dushobora kuba tunagaruka